Kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku rya 13 ntwarante no mwaka, umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo abisabwe n'ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Makamba yaragiranye inama n'abanywanyi b'uwo mugambwe bo muri zone ya Bukeye na Kibago yo muri komine Kibago n'abo muri zone Mabanda ya komine Mabanda hamwe n'abo mu mazone ya Gishiha na Vugizo yo muri komine Vugizo. Muri ayo mazone yose akaba yaganiriye n'abagumyabanga bo mugambwe CNDD-FDD ibijanye n'iterambere no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Mu ijambo yashikirije muri ayo mazone yose, nyakubahwa Ndikuriyo yarakengurutse ingene igihugu gitekanye hamwe n'ingene igihugu ca Tanzania kibanye neza no Burundi. Acasaba bene igihugu kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano. Twagomba rero tunabashimire bagumyabanga bakiyarugamba inshuti z'umugambwe bene igihugu. Tubashimire kuko uravye aho igihugu cacu cagiye kirabanda kiragenda 2005 amatora ya mbere 2010 n'umusi hanyuma twaraba umwanya mutoyi w'imyaka 5 heze turabona yuko umuntu wese yagize uruhara kugira ngo igihugu cacu kibe uko kimeze gitekane. Niyo twabandanye uku imyaka 10-15 iza atabantu tangorane ziba atabantu bicwa atabantu basahurwa atabantu baterwa amazu niterambere niryo terambere. Twagomba tubashimire tubabwira yuko igihugu cyose gitekanye, tubabwira yuko iyo umuntu ashimye aba yongeje kuko haragahengwe ntibishimisha bose kuko haravuga ati jewe nkene kubona abarundi bamana intekera ku mutwe, nkene kubona intambara, nkene kubona abarundi baturigwa amazu, nkene kubona abantu bari ko bariba. Urumva nkabo ntibaba bafite umutima mwiza. Cyo tuba tuti kurongeza mukongeza nayo tuba duhamagarira tuti ntimujyame umukondora zose. Basokuru baravuze bati uburundi bugona buri maso. Umva nabo nyene barahabona uburundi bugona buri maso. Harabibaza ngo haragacerere mu gihugu bakibaza ngo ni nyabagendwa ku nkozi z'ikibi. Ukazobona bariko baratata. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane cy'inyabune. Amunye gihugu wese kandi nyabune si y'umigambwe, si y'abagumyabanga, ni imigambwe yose. Nicyo gituma mu ntara y'Amakamba mbere tuyihane twishima n'umugambi w'igipolisi bise igipolisi cegereye abanyagihugu watanguriye mu ntara y'Amakamba. Ivyo bita police de proximité. Niba Makamba hariho ako turishije abandi ni kubera uwo mugambi no mu gihugu cyose bavuze ati none kubera kimwe atanguriye Makamba. Mugabo uravye nyene police de proximité ikora abene gihugu bakorana n'abajeje intwaro uyinyabune nyene y'Imakamba ni special. Muri Tanzania inkozi z'ikibiziriyo z'abarundi muga Tanzania ni igihugu special naco. Tanzania ni igihugu dukorana haba mu mahigwe no mu magogwe. Hanyerera igwa itagwa Tanzania turi kumwe. Dufise umupaka dufise ujana mwema. Tugashimira rero bene igihugu nabo nyene ko ubu bateye intambwe. Ntabonyegize inkozi y'ikibi hari n'ugagaba. Mu ntara y'Amakamba nta nkozi y'ikibi ntironka nahimenera. Initeka rero kuvy'umutekano kabisa no gushima no kubakengurukira tubasaba yuko gusa atawujya mu kondora zosi utamana mukeba nakubita urugohe. Umutekano amahoro n'umushinge w'iterambere. Ikintu cyose kirashoboka hari amahoro. Ikiraje shinga indongozi nuko abene gihugu urima ukimbura uvyara ugaheka ugakora ikintu cyose cyawe cyo kwiteza imbere atawugwagaze ugakanu atawugwagaze hejuru ngo arindiye ngivya gutwara. Yarakengurukiye abanyamakamba ku kugene bitanze mu guterera ku bwisha amatora yimirije. Ubu ni umwaka special kuva Burundi bubaho ni umwaka umukuru w'igihugu yatowe n'abene gihugu kabiri aheze ikiringo agahereza samuragwa wiwe yateguwe izuba ryaka kuva Burundi bubaho ni umwaka kwandika amateka tukiyemera tuti iki gihugu cacu ubu bwami bwa Ntare Rushatsi abene gihugu bakaja hamwe
bagategura amatora n'amafaranga yabo uramatari yabivuze ata muntu aturi hejuru atabudusokwesha kera warazigena wegereye amatora umuntu yakwemereye amahera gatanga uvuga ngo utemeye iki ngo sindaguha ugasanga imitima yahagaze abantu bakorahunga ubu ni iby'iwacu amahera apanze muri banki tuzokoresha nico gituma n'abantu bahunguka ntabwo dutera ubwoba ntabwo twishimako ngo mutagize iki ni iby'iwacu amahera avuye ngaho ivugizo mwashora igitoki muraterera mushora ibiraya muraterera mushora ubwisaza muraterera mushora uburo muraterera mushora ingano muraterera amafaranga igihugu cyo cyaterereye amafaranga y'amatora arakwiye niteka rero reka turyandike igiteka turyandike amwe bavuga ati inyandiko kucuma mu bijanye na politike umukuru w'inama nkenguza amateka yavuze ko inyuma y'ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 indongozi z'igihugu zagize ingendo mu makungu kugira babeshuze ibinyoma vyashikirizwa ku Burundi yamenyesheje kandi ko habaye ibiganiro vyahuje abarundi vyatumye havuka ibwirizwa shingiro rishingiye ku vyiyumviro vy'abene gihugu mu vy'iterambere naho yamenyesheje ko imigambi y'iterambere itandukanye rikirarangurwa mu mpanuro yatanze nyakubahwa Reverend Kuriyo yasabye abene gihugu guhinduka kwijukira ibikorwa kwiha intumbero mu ngo kugira ngo biteze imbere kuziganya kugarukira indero y'ugwaruka kwirinda indwara zitandukanye gukunda igihugu kurondoka ku rugero gukingira ibidukikije n'ibindi twebwe nk'indongozi twebwe nk'abarundi twebwe nk'abagumyabanga duteza gufata iya mbere kugira ngo tuvuge ingene twohinduka kuko tugiye turaraba dusanga uko twahora tubaho ahantu hashobora kuhaba imyaka 5-10 uriko baraba hamwe hamwe hasa kwa kundi hari hasa none imyaka 16 twakoze iki ugasanga wewe uva muhira dufate ku wa mbere kwa gatandatu uva muhira uja mu ndimo ukava mu ndimo uja muhira ukava muhira uja ku kabare ukava mu kabare uja muhira imyaka yose nk'imyaka 20 gahera iyo nzira idahindutse kwa Mungu ukava muhira uja mu misa ukava mu misa uja mu kabare ukava mu kabare utaha ugasanga imyaka 20 iheze ari hahandi nyene ukagenda mu misa ugaca kwisoko kudandaza igitoki ugaca mu kabare ugatanga muhira rero ugasanga imyaka yose naho nyene uca ugasanga wewe ejo ugasanga wari ufise inzu wubatse inzu nziza hari imyaka 25 ugasanga iyo nzu igendera va kwitafari rimwe ikagendera cya kwingese ugasanga mu myaka 30 nta kintu cyahindutse ariko kiretse uko inzu yashaje ukasanga uri gukorera leta ukamara imyaka 40 ukorera leta bakakubwira yuko ukukuruka ugasanga nta kimufise bakabwira ko ukukuruka atana kimufise uravye mu buryo mu bafu imbere inyuma atana kimwe inzu wubatse muri Kimire ingese zaratoboye idwati mu kabare ufise ideni kwibutike ideni kuri konte découvert ivyo ni bibazo ukabaho uzi yuko ufise ratio y'inzoga ukanywa inzoga ugavuti nta kujya amacupa 5 nta tiro ndonka ingorane ivyo byose bidutuma tuga tuti hariho igikorwa tuza gukora duhinduke twegenye hagati yacu kuko ivyo byose biduha ishusho rindi y'igihugu nyene twogenda igituma umuntu amanya 40 akorera leta agatahuko mugani hagire numwe amubwire ngene yo kwipanga namanteri inkuru ni ufise amahera ugiye gusorora abantu bagufasha kuyarya muga nta numwe kubwira ngo gezaho barayarya gushika bayaheze no muhira ntariraje watanze no muhira bagutumye umunyu n'isabuni ntubitahanye uyahejeje urumva rero ivyo byose ni ibintu tuvuga tuti none iyo ngendo izo dushitsahe kube kututohinduka tegere mu nama nkuza amateka twaciye tumaze kugira byose twaciye dusanga burya guhinduka bizohera muhira iyo tuvuze muhira bihera mu rugo ko twaragiye mu bindi bice dusanga abanyeshuri tugiye kuzaba ibiharuro twasanze mu myaka y'ishuri 14 15 16 17 abana 2400 nibo batwayinda ku mashuri mu gihugu abana 4 na 5 dufate 70% ni 300 n'amajana
abana 3,000 ntibonkejwe na banyina baca butera kwa banyina kuru cye kwa banyina kuruza bakabatererayo bagaca bakura kera imfizi y'intama bavuga ngo itendera nkasi bacavuga ati mama yatubyaye uko nabo bagaca bagenda kurondera abandi uko nyene ntibabose none mu mageneration atanaza mu myaka 100 hazoba hari abarundi bameze gute abarundi batonkejwe abarundi bibera huko nyene mbe aba bana bavukira mu miryango umuntu akavuga yari muhira burya muhira ni mu muryango umuryango simvuga umuryango wa papa mama n'abana oya wa muryango w'abajiji w'abahanza w'abenengwe w'abaki bajya bana bavutse baca baza bakavuga usanga mu rugo hari abana batanu batari muri uwo muryango kuko umwana umuryango we nuwase basogokuru bari bapanze kandi bari bafite akaranga mutima baramenye ati igihugu gipanzuku umwana nuwase se nawe niwatanga umuryango w'umwana kirazira kuza gutera akajagariro mu miryango uzana abana bose wegeranya ibitari byo murumva rero n'urugamba duteze guhinduka tuvuze guhinduka rero tugenda tuti kugira dutera imbere rero duhera muhira kuko muhira niho bakora abantu none ihinguro ry'abantu ni muhira umuntu yingurirwa mu rugo niho umwana avukira umwana agize indero ni muhira ataye indero ni muhira abaye umwana w'igishushushungwe ni muhira ni kwande kwa naka baravuga n'amazina umwana wa naka arafise indero umwana wa naka nabagize muhira no twasanze hari byose hajya rero twohera muhira cyatuka tuti nta terambere na rimwe rishoboka mu gihugu cyacu tudahere mu ngo iwacu kwintumbero ni byiza ucumenye ngene uzobaho ugacumenya ngene uteza kurondera amafaranga kugira abana bamererwe neza nimba aho rurima kumwe kwa kera ukarima kuteza kurima kijambere ukarima hato ko byabindi byo kurima ikibiri byaragabanutse ucurima hato ugirizo kwimbure byinshi hamwe warima hanini urime hato ugire uje mu mashira hamwe kunya migenda ko ntarimira impeshi ubu turaze mu mitumba muri mashira hamwe yasangwe mukajamwe mugabo y'amashira hamwe duteza kuyabona ariko atera imbere urumva rero ufise intumbero ni hahandi ucumenya ingero umugabo ngo umuryango ni ingwara ukacunga ingwara ko ingwara yugiye mu muryango nayo umutekano w'umuryango ubuhungabanye tuvuze ingwara rero ni kumenya ko isi yameze amenyo ubona amajigo irafise coronavirus maze amezi 2 maze kwica hafi 5,000 by'abanyagihugu ku isi